turabasavye mugende mutubwirire leta mwebwe muyishikira murabona ingene tumeze n'imishatsi murabona ko yahevye ikihinga iraba ukuntu yotugira ntitugwe mu bana natwe turabana. Abo ni bamwe mu banyagihugu baba muri quartier Kamesa iri muri zone Musaga muri commune Muha igisagara ca Bujumbura aho bariko baratabaza bitewe n'imanga yadutse aho baba kugera ubu ikabimaze gutwara amazu 25 kumwe n'imirima ishika 10. Aha mu ntwaro baratubwira ryari ico kimanga catanguye kwibonekeza. Ibihomoka vyatanguye hanini 2022 bishira 2023 hamaze kugenda imihana ishika 25 imirima mwayibonye yaragiye hamaze kugenda nk'imirima ishika nka 10. Ico kimanga kandi ngo kirabangamiye inyubako rusangi nkuko babandanya babivuga. Murabona kwi quartier yacu hanini hari ahantu hari hagati y'imanga zibiri hari imihana ihari akabaho na ekofo Kamesa ibangamiwe n'imanga yinyene iri muri quartier Kamesa ndetse nibarabara rya N7 nibarabara rikuru ry'igihugu hatabaye igikorwa nayo nyene riragiye. Nikindi naco naya mapoto ya regidezo nayo nagiragende hatabaye igikorwa hakirikana. None ico kimanga cabonetse aho mu Kamesa coba cavuye kuki? Abahinga baraduha insiguro. Kimanga mubona hariho ibibitera nofata binyamukuru bibiri ahanini hariho imiterere y'isi uko isi isanzwe iteye mubona ko ruhande ruhanamiye Bujumbura rugizwe n'isi ahanini navuga idafashe irima uravye idakomeye hanyuma ikindi akaba hasanzwe hari navuga hamanuka cyane ko vyita ivyo rero bigatuma ahantu hataba hakomeye mu gihe imvura iguye. Ico ni kimwe icakabiri naco gihambaye ni abantu kera abantu bataraza ngaha izimvovo ibihomoka ntavyari bihari ariko uko abantu bagiye baraza bubaka kandi bubaka mu buryo kumbure busanzwe budakurikiza gukingira ibidukikije no gukinga impanuka abantu bagiye bubaka uko bashatse uko bavyumva murabona hejuru haruguru mu Kamesa nahaduhagaze amazu ngaha hajya hakurya namazu yubatswe novuga ata plan ata ntegekanyo y'inyubako ihari umwe wese ubatse ukavyumva kandi bakubaka ahantu hasanzwe hamanuka cyane igihe amaziro amanuka ahantu hari ndi mukata cyatega mucumva ko agenda atera imvovo buke nizo ro munywa zivamwo bivanye nuko amazi yamaze kwa menshi mwisi ugasanga kimwe kiye gihomoka buke ikindi aho urumva ko abantu novuga ngo nti bari muri bamwe batuma ibi bihomoka bigira umurindi udasanzwe kuko bubaka badakurikije ata plan ihari yerekana neza uko bubaka bakinze ibikikije. Ica gatatu rero ni kiza novuga nti gusongera ni ihindagurika ry'ibihe aho muri myaka iheze twabonye imvura igwa cyane ku munsi tutamenyereye. Iyo mvura igwa cyane ku munsi tutamenyereye kwisi nk'igisanzwe ihanamye kandi kwisi abantu bagiye bubaka uko bashatse atabifata iyisi bihari y'amazi amwe ararindira mukaja muri zimvovo ayandi agashaka kunyengetera yasi ikiremerwa n'ingoga yaremerwa rero ahepfo hariho navuga iyo mvovo ucusanga ibiro vyihomagura nico gituma uri umunsi ubona ko uko umunsi utashe ubona kime gihomoka bivanye nuko imvura yaguye cyane hama isi ikaba yahaze ikaremera niko no vyita iremerere ikaremera ahantu hepfo hariho cyo no kwita gihamagara ati habari cyo bita deséquilibre bigaca rero bimanuka. Abo banyagihugu basaba ubufasha bwihuta ngo no kububakira aho hantu habomotse
kugira ngo ico kimanga ntikibandanye ciha inkumbi mu gutwara ayandi mazu n'ibindi bintu. Rero ico dusaba leta se Barundi muvyeyi wacu yo tugeragereza akaduha aho dushobora gucika umusaya kubera imiryango myinshi ibuze aho ikika umusaya, hanyuma bakarangene tugarukira bakadufasha bakaduha n'ubureta bushobora kudufasha muri iyi mbeho muri iki gihe c'imvura, batarado tuba bakaduha n'amahema kugira ngo iyo miryango kugira turabe ingene vyogenda, hanyuma leta ikazi kakora ikadukorera ahantu yobikoze cyane. Twosaba babijejwe leta mvye leta nkozi ndetse n'andi mashirahamwe abishoboye ko yodufasha kugira itwubakire ibihomoka kugira abene gihugu boroherwe ntibasubire mu mabomoka.